Igisagara ca Bujumbura kirageramiwe n'inzuzi zigicamwo. Uruza imbere ya zose akaba ari uruzi Ntahangwa. Leta y'u Burundi ifashwe mu mugongo n'abayifasha ikaba igerageza gukingira izo nzuzi mu ntumbero yo gukingira inyubakwa rusangi canke iz'abantu ubwabo. Inyuma yo gutaka no gutakamba kw'abantu baba mu gice ca Kigobe kwibarabara mu Karakara n'ishure rito rya Nyakabiga ya gatatu, inkombe z'uruzi Ntahangwa rwari rugeramiye inyubakwa zarubatswe bituma izo nyubakwa zikingirwa. Abanyagihugu barakenguruka. Ngoti Joseph n'umwe muri abo aba ku kabarabara kitiriwe mu Karakara muri quartier ya Kigobe. Kuva ibikorwa bikorewe no kuri mbere twarashimye kandi ni twese suba ngo n'umuntu umwe gusa, bose abo tari tumerewe nabi twarashimye. Washaka no kuko twashimye twaciye dusanura n'amazu yacu twari twayahevye gushika aho twihebura, mugabo vyaragenze neza, ibarabara rirarengana neza, uruzi barukuraho rwari ruri barushira ikure y'iwacu. Ubu ntiworaba turaryohewe, ntiworaba ngozi, kandi twaciye twese dusanura. N'utari bwasiga akarangi yaciye asiga, n'utari bwagire gute yagiye akora. Ikimenyetso cy'uko umutima wacu hameze neza. Bitarakorwa twari tumaze kwihebura, bituma n'abandi bamwe bari bamaze kwimuka baragenda, n'abasigaye ngaha basigara bafise ubwoba bwinshi. N'urako ibarabara ryari ryaheze, abantu badashobora kurengana, imiduga idashobora kurengana, bagenda bifatishije clôture niba ikiriho. Amakorotire yarabomotse, mugabo ubu n'ukuri imbere n'amahoro. Ni vyiza, dushimira uwacumvira ico gikorwa kugikora, ari umukuru w'igihugu arinde. Ukuri imbere turamushimiye kandi turamuhezagiye rwose. Kurukora biva ngene baronse amahera yabo. Ubona ngo barakoze ngaha iwacu, baje gukora iwacu baja kumugoboka niba barakoze agapande gato canke arizo gute n'amahera makingira. Ahandi ho vyari bikwiye ko barukura kuri source ari ya ruguru bakamanura bakora neza gushika kutanganika, mugabo uburyo bwa gabozi. Ibindi bice bigeramiwe ni nk'ishure rito rya Mutangaside riri ku Mugoboka ya mbere. Kubera ikimanga kigeramiye iryo shure, umuyobozi waryo Banyishe gusa Gilbert asaba leta ko yogerageza igakingira iryo shuri kuko afise amakenga ko rishobora kubomoka rigahitana ubuzima bw'abanyeshure. Ishure rya Ecofo Mutanga murabona ko riri ku nkengera za Ntahangwa, mbere ku manga ndende. Murabona kandi ko n'ishure ryo mu w'icenda ryahora ari ryo mwaka w'icenda, murabona ko twarivuyemo kugira abana ntibarohamire mu manga ya Ntahangwa. Ibikorwa vyaha vyerekeye kwigisha tugenda mu ishure, abana bagenda mu ishure biroroshe, mugabo iyo hageze inkino z'abana ivyo bikorwa biragoye kuko bisaba nka sayine abigisha babiri, umwe aba ari mu buseruko hariya mubona iriya bloke yo mu 8, uwundi nawe aba ari hariya hahereye ku matwarete. Ngaha hagati mpagaze nta muntu aba ahari. Ivyo bikorwa rero vy'inkino z'abana ntivyoroha. Abana baca bakinira hagira iruhande y'irya drapo, ari abana tuvuge inusu, nukuvuga n'abana 350 bakinira kuri ako kabuga gatoya. Urumva rero abana ntibisanzura, niyo bakinya agapira gaca kagwa hariya muri ya manga ya Ntahangwa baca baheberanira hariya. Hanyuma natwe tubabonye abo bana begereye turanabakubita kugira ntihaba amasanganya.
hanyuma harabaye n'igihe cyo kubwira amanota abanyeshuri, umwana ariruka acagwa hariya epfo mu manga hanyene yakorokeye ngaha, mugabo Imana yaradufashije yaguye gisoda naco yabaye, mugabo urumva yaba umuyobozi baba abarezi dukorana tugumana ubwoba. Ubundi bwoba ni harya imvura iguye ntahangwa rwuzuye ruriko rukubita amabuye, turagira ubwoba tukiyumvira ati none nk'ubu ishure ryose ryoranduka rikarohamira hariya mu ntahangwa ko uruzi rwuzuye bica bigenda gute? Urumva rero natwe twamana ubwoba kandi ntawobubura, ngo icihuta uwuje ngaha wese aca akibona. Nkanje ndi umuyobozi narabonye bagira umugambi wo kubaka hariya kw'ishure bita EPJP hariya hepfo y'ikiraro ca Ntahangwa, nca nibaza rero nibaheza hariya ko bazoca bahera aho iwanje. Urabona umuntu mu buzima arikunda, nari nzi bahejeje hariya ko baca batangurira aho iwanje, mugabo muri porogaramu y'abubaka baciye bahera nko ku metero 500 y'ahondi, aba niho bubaka. Hanyuma narumvise muri iyo migambi nyene yuko bazokora bamanuka, jewe nguma nizeye, ariko twosaba abategetsi, abagira neza, abategetsi, abantu bose bumva bofasha yuko iri shure kweri boryirukira muri iyi minsi, nk'ibindi bikorwa bizokurikira bagahera hanyene. Si iryo shure gusa rigeramiwe kuko hari n'izindi nyubakwa zigeramiwe zo ku Mugoboka wa kabiri, aha mbere hakaba hari n'abantu bamaze guhunga batinya ko bazohava bahitanwa n'inkombe z'urwo ruzi. Naho biruko hari n'abandi bahisemwo kugumaho bagasigura ko batagira ahandi baja. None ko atabundi buhungiro nta handi mfise nohungira sinohaheba. Imvura nyene iguye tukavuga harindira ati Mana ni wowe kutuzigama gusa. Hari n'igihe nkaca ngenda gupfuna mwako gakoni kamwe, narindira ikamanzi kamera nk'ikabanuka nkabona gusubira ngaha. Ateye ubwoba nyene utamenyereye biragoye nyene, kwimuka biragoye atawe dufise. Mwahisemwo iki none? Twahisemwo kuguma ngaha timba oya nzoguma aha nihabomoka akantwara futi. Shimirimana Fulgence ni nyumba 10 wa Mugoboka ya kabiri, asaba ko ibice bisigaye bitarubakwa vy'urwo ruzi vyo kwihutirwa kuko bigeramiye abantu n'ibintu. Iki kibazo twari dushikanye hejuru gisanzwe kizi, nkaba ndetse turi no muri komite y'abantu bashika 8 bajeje gukinga ibiza. Hakaba hari chef de quartier baza kwisonga ni 4, ni quartier Kirivugizo na quartier Mutangaside, ni quartier zibiri zagiye hamwe kugira zikinga impanuka kubera zisangwe zihanamiwe n'imisozi ya Bujumbura rirare, akaba ari nayo izana amazi menshi bisuka mu Ntahangwa. Aha hantu rero nkuko mubivuze haba abene gihugu, abanegihugu baba ngaha n'abantu bahabaye kuva mu gihe kitari gito, haheze igihe kitari gito. Twasanze rero baba ngaha, biragorana rero iyo uruzi ruteye rwarasidaguye. Aha mubona aha hepfo uruzi ntigwaca ngaha, rwari hepfo kandi rwarimburutse ruri hasi kari rwari hejuru. Ndagushimira leta yakoze yigoye ikadukora iki gikorwa. Ikindi naco twarabajije nk'abajeje intwaro kugira ngo twumve ibikorwa baradukoreye kaja kantu, batubwiye yuko bazogaruka gukora ikindi gice kigira kabiri ca Ntahangwa, batubwira ko bagiye gukorera ahandi, ariko tusaba yuko bogaruka vuba kuko muravye abenegihugu ahantu begereye n'ahantu hariko hageramiwe hasidagurika, ugasanga barahaba. Natwe nk'abajeje intwaro ku rwego rwo hasi tugasaba leta yuko yo turabira aba bantu banamira Ntahangwa ko yobashira mu kindi kibanza canke ikaraba ko bakingira ahantu mu gihe atakindi kibanza kiraboneka cyushikana. Pierre Nimbona umukuru wa quartier Mutangaside nawe nyene agatera kamo leta ko yogerageza igakingira abantu n'ibintu, aranavuga
aho kwihutirwa gukorwa gusumba ahandi. cyane cyane turiko turaraba kuko Burundi abana bakiri bato babita amayogi. Iyogi rero ni ukuvuga ruba ari uruyuzi kandi uruyuzi ruvamwo vyinshi no kuvyara rukanavyara. Turavye uvuye kuri Port de la République hakuru yave n'imwezi Gisabo haruguru yaho gatoya uvuye kuri station kuri Siguvyaye hariho école primaire Mutangaside igomba kuja mu Ntango irayigeramiye cyane hasigaye nk'imetero nka 200 kugira amashure yose aje mu ruzi. Rero turabona yuko aho kwihutirwa gukorwa cyane cyane tubona neza ko hoba aho nyene kw'iryo shure kugira ntije mu mwonga kuko abana n'ab'igihugu kandi turabakeneye tukeneye yuko kwihutira kuhakora. Hama hakurikira ari ku mugoboka wa mbere hariho abene gihugu bamwe bamaze no kwimuka kubera iyo manga inzu zaramaze gutwarwa naho nyene leta ko yamye dufata mu mugongo kuva na kare kandi cyane cyane ko leta mvyeyi kandi inkozi ikakwitaho twe tuguma dukenguruka tukayigamburukira ko leta n'umuvyeyi. Ngo uwuribwa niwe avumbura kandi ngo uwubandwa niwe arubanda. Abanyagihugu baba ku nkombe z'urwo ruzi baragerageza kurukingira aho bishoboka kandi uko bashoboye mu gutera ibiti bifata isi. Turacimirije guko yaba tutari tucimirije twatera iyo misuna kandi n'itari misuna turacimirije kubadika n'umunye ahanye hari amagereveriyo ariyo biyayo wagiye arasigara rimwe twagiye tuja kubitera ku misozi no mu myonga iyo ubonye twaragiye kubitera vuga ko nyishira hamwe bakaduha nyishira hamwe riribwiriza twebwe imisuna ingana gutya tugiye kubitera mu mwongo umuntu ntashobora gusaba baragenda bagatera ama bagaheza bagataha. Ukuntu tubikora ubwa mbere na mbere turaza tukagendera abene igihugu ahantu habasanzwe cyane cyane abegereye ku ruzi rwa Ntahangwa. Tumaze kwashika turabaza tukaharaba tukababaza aho hantu baba ingene amazi ahaca ingene angana umuvuduko waho hama bakatubwira tukaraba hazanana tukaraba ingene agenda mu nyuma tukagenda tukikora ku bajeje intwaro nka turafise amapipiniere y'imisuna tukagenda tugasanga ajeje intwaro akadufasha tukagenda akadutiza n'imodoka ya mukaza ikaduha imisuna tukayizana tukayitera muri ico gice aho hantu haba hageramiye. Twebwe turagerageza cyane kuko aho tubaye turiko turaraba tureza amaboko turagerageza kwisuganya nk'ubu turiko twaragerageje turakora ikiraro ca mbere turavye akavare bita mugoboka kahuza mugoboka ya mbere n'iya kabiri twarakoze ikiraro c'imbaho kugira ngo abene igihugu babandanye bagiye bafitana imigenderanire myiza kandi kugira ngo ntihabe gutandukana kw'imisozi bivanye n'izo manga z'inzuzi z'amazi ava ku mabati ava muri Bujumbura Rirare ko twe duhanura ubiyo na Bujumbura Rirare tuguma tugeramirwa nayo mazi ava mu misozi hejuru aca ngaha iwacu aguma aca ngaha yimera muri Ntahangwa. Aho tuguma tugira effort kugira ngo turangene vyogenda na cyane cyane nk'ubu ku munsi wa gatandatu turagira ibikorwa rusange tugahimiriza bene gihugu bose bakaza kuko rusange tukagerageza gukora ahantu hari amabarabara kugira ngo bikunde twese turisuganye imbere yuko leta izoza gushikira kuko na leta nayo nyene tubiravye igorwa na vyinshi henshi iyo za Musaga za RNE hose yaguma hakoroka kubera imvura nayo nyene si nkeya imvura ni nyinshi tubona yuko nayo nyene irafatirwa cyangwa ikabigera tunganya ahandi muga tubaja turisuganya nk'abene igihugu ngaha muri ino quartier. Bo mu vyo narize ibintu by'uburimyi ibintu byo kubungabunga isi ngishika rero naratanguye ntera imisuna nayiteye kuva hariya ku ishure ririya ryo mu 9 ryabomotse gushika ku kandi kuzi kari hariya hirya ndatera imisuna bo nibaza ko yoba yari nk'imisuna irenga 30 mugabo murabona ko hasigaye nk'imisuna 4 gusa iyindi yose yaratwawe. Hanyuma mu nyuma narateye imikaratusi mubona ahimaze nk'imyaka 4 naguma nshiramwo intabire y'ikizungu kugira ikore n'ingoga kugira ngo ibi biti ubwa mbere bikingire iri shure imanga ya Ntahangwa. Hama ikindi naco abana nkajya saha hari izuba ryinshi bazo barahagararayo nico nari nabikoreye kubera murabona amashure ntaho abana bugama izuba cane cane bajya bazi nyuma ya saa sita usanga rero bafise ibibazo nico rero nari nabikoreye.
Mu gihe hari abagerageza gukingira urwo ruzi, hari n'abandi bakorerayo ibikorwa bituma inkombe zarwo zibangamirwa bigatuma ziguma zisidagurika. Aha twovuga uburimyi bw'ibiterwa bitandukanye, ubworozi bw'ifi hamwe n'ubw'inzuki. Umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi Deo Gide Rurema arahumuriza abanyagihugu baba ahageramiwe, akavuga ko leta iriko irarondera uburyo hirya no hino kugira ngo n'ahatari bwakogwe hashobore gukorwa. Kubabwira yuko buri wa gatatu w'indwi twategekanije kuzoza turatanga ibiganiro ku mbonesha kure kugira ngo tumenyeshe kandi n'abenegihugu bige babone ibyo turiko turakora abahigire. Hazoca ibiganiro tujanye n'ibi kaba twakoze agatigwaro tujanye n'ingene twakoresheje amahera neza tugakingira hajya mu ntangwa amashuri mwarabonye amashuri yari karatemba, hariho amazu yari karatemba, ariko abantu bagarutse bari umwizero. Twigeze guhasanga umudamu abonye tuhashitse yaciye agwa bukumbi kubera yibaza ko inzu yugiye kugarukirwa, kandi yaragarutse aratanga ubuhamya yuko umutima wasubiye mu nda. Tuzobikora gushika mu Mugoboka, kandi so tuzogarukira gusa, tuzovuga no hejuru twashire ibiti n'imikobeko kugira ngo tugabanye umurindi w'amazi aza, kugira ngo ntiyononere gusa abantu baho mu gisagara. Iciza nuko umuntu atokwihuta ngo akore ibikorwa bitarama. Ibyo twatanguriyemo byari bimaze imyaka byaragiye, mugabo gukorana ingufu n'umutima ukunda igihugu, ibyo bikorwa biraboneka. Rero mwavuze turiko turarondera uburyo, kandi baramaze kubutwemerera. Turiko turagira umugambi wa nyuma ugera nko ku miliyoni 10,000 y'amahera y'amadolari y'abanyamerika kugira ngo tuzokora hose hasigaye. Mwomenya ko uruzi Ntahangwa ari rumwe mu zirenga 5 zica mu gisagara ca Bujumbura.